Ndatanze mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info. Nshimire wowe wese umaze gukora subscribe kuri ino channel. Ino munsi nkeneye ko ntanga information ku Barundi na cyane cyane ku bagwiza tunga mu Burundi. Ariko iyo information ko ndi ku kazi ari naco kenshi gikunda gutuma ntaronka umwanya wo kwama ntanga ubutumwa canke wo kwama ndabarungikira ama video. Nta muhira bwije ntevye bigatuma mbura umwanya wo gukora ama video. Ariko reka ino video ndayibahe duha turagenda ndi ku kabeskeri ndiko nja ku kazi ngomba mvuge rero kubiki. Mu Burundi turakenye ubuzi kandi abarundi turabakoze. Ivyo ndakunda kubivuga kandi nta upinga. Mu Burundi abarundi benshi baguma bavaho bagenda bakwepa ubuzi, ugasanga nuwo twari tuzi yuko twabona yuko umenga hagaze neza hakagaheba. Abadokiteri ugasanga bagiye, abakozi ba leta barimu ugasanga bagiye, abasirikare ugasanga banyereye, abapolisi ugasanga banyereye. Wibagiza biva kuki? Kandi si ukuvuga ngo ntibaba bakora, baba bakora ariko bivaye n'imishahara mike baba baronka. Usanga mbada umuntu adashobora kubaho neza muri kijya gihugu mu buzima ashaka. Abari bwa buzima uzokora ukamira mu madeni, ugize ngo urahembwe yose ukashushira mu madeni. Narigeze kuba ndabivuga nk'akazi k'ubwarimu canke igipolisi canke igisirikare, nta vya ibigavu bibamwe. None ugavura inkoho ugavura ibirato ko biza biharuye, urumva ntushobora kugavura ingwa uri umwarimu heka nikibaho. Nukuvuga rero ngomba ntanga karorero nonge ntange na information kuba gwiza tunga mu gihugu. Agwiza tunga mu gihugu benshi usanga bariko bashira imitahe muri vya bintu vyungukira bo kuri bo, bitungukira abanyagihugu. Usanga ni ya mishahara mike nyene, ibintu nk'ivyo. Bo busanga biyumvira kubaka amasengero, usanga biyumvira kubaka ayo mahoteli, ntibigera biyumvira gucreya ikintu gishobora kugira akamaro abanyagihugu cyane ngo kibaha amafaranga. Aba wumva ngo bafise amakampani akora iyo ntabire, ambashase kuvuga nka fomi, niba abandi usanga umukozi afarira kandi akora akazi kenshi. Yego nta amafaranga woronka uha umuntu ngo areke kurira, ariko haraho dushika tukavuga ati aha vyopfuma. Urumva niga kuzosanga umugwiza tunga mu Burundi yiyumbiye ngo akora ikampani, aramutse ayikoze nawe uzosanga abanyagihugu barira, ukazosanga bariko bararira kandi ugasanga ntaho bavugira. Ngoma ntanga karorero ku makampani. Igihugu ca Zambia ni kimwe mu bihugu vyakira abarundi benshi, kandi ugiye kubiraba suko ari ciza, ahubwo gusa nuko gifise amafaranga y'agaciro umuntu ashobora gukora agakorera 200 akatanga mu marundi, kubera ya mashenware akaronka mirake 5 canke 6. Mu Burundi rero kubera usanga iyo mashenware nivunza amafaranga ariko abakozi bahembwa bisunze banki, hajya badushize mu bihugu bikenye. Hari impamvu baba badushize mu bihugu bikenye, baba baravye. Uzosanga kenshi bariko barakompara, usanga ngo umunyagihugu wo mu Burundi ajya amafaranga adashika $50 ku kwezi. Aho tuba turi hasi mu gihe ibindi bihugu maze gutera imbere umunyagihugu usanga muharuriya mu bihumbi by'amadolari ajya. Ivyo navyo bigaterwa n'iki? Biterwa na bamwe mu gihugu usanga bari mu nzego ariko barashobora kwiyumvira ati mbega umunyagihugu abayeho gute, cyangwa kugira umunyagihugu azobeho neza dukora iki. Usanga bakorera imifuko yabo, bakorera imiryango yabo, badakorera igihugu. Zambia ni igihugu kimwe nkuko nako nabivuga gifise population nini, kuko
bafise plus de 30 millions y'abanyagihugu babo. Urumva bwana mushe urumva plus de 30 millions. Tugiye muri capital city, muri capitale y'isho gihugu ca Zambia ariyo Lusaka, habayemo abantu bashika mu miliyoni 9. Ariko muri izo miliyoni 9 population ishika mu miliyoni 4 ngo babeshezweho n'amakampani. Imiliyoni 4 babeshezweho n'amakampani. Mu Burundi mbega twoba tubuza abantu bo investisa imitahe canke abantu bahora bazana imitahe kugira ngo natwe tube nk'ivyo bindi bihugu? Erega mu Burundi iyo batwa dufise amakampani ntituba twirirwa turangara muri ubwo buryo. Tuba duhembwa izo rake 5-6 ku kwezi hama kadutunga. Muriko mu ntahura anshatse kuvuga iki? Abantu bafise imitahe mu Burundi nibayizane, nubwo twumva ngo benshi barayizana bakaca baronka babandi bakeneye ko bayasangira batayaronderanye, bakaca bagomba yuko ibintu byabo bavyinjiramwo. Ariko bigira igihe nimba rero nyakubahwa umukuru w'igihugu yiyumvira ku buzima bw'abanyagihugu. Hari imvugo nyinshi usanga bariko bakoresha ngo Burundi buratunze, butunze abantu ntibutunze ibintu. Kandi abo bantu nabo mu gihe utabavyazamo umusaruro cyangwa ubereke yuko ubafitiye akamaro, ubwo mubasezeranye ibintu vyiza bidashika, tuzokwama dukeye inshuti yanje. Aba investors rero mureke guma mushira amafaranga amasengero. Murumva nikimuga mukirondera kishikanwa, kurondera ukuntu mwoshira amafaranga mu makampani azoha abantu ubuzi bwinshi kugira ngo baronke amafaranga. Nabo bantu bose bakunda kuzibira ubu buri muntu wari wese abazanye ikintu gishobora guteza imbere abanyagihugu, abo bantu usanga babangamira barakwiye nabo gukorerwako, kuko nibo bazotuma igihugu kibura ijambo. Nibo babandi bazokwama barondera umukuru w'igihugu baguma bamubazaho ibintu byapfiriye kandi nabo nyene babizi. Nibo babandi bazoguma bagora ubwenge bw'umukuru w'igihugu. Muriko mutaho kino gihugu ca Zambia ushitseho uratangara ivanye n'izina gifise. Ariko kubera bafise ama resources, kubera bafise ibyo bashobora kugaburira abanyagihugu babo, amakampani arahari. Urima ararima akaronka intabire, agahabwa intabire, nubwo atoyihabwa akayigurira akimbura mu mutekano. Bitandukanye na za ntabire za fomi usanga umuntu yahawe intabire ariko bakaca bagomba kumujya ingufu mu kwimbura. Muriko mutahura neza? Hino wowe intabire ukeneye urayigura cyangwa ukayitora ku ikampani, nta tegeko riba ririmwo, kandi kuyigura nta bihano bitangwa. Urumva wewe uragura iyo ntabire hamugikorera ibintu byawe ukirimira, wimbuye ugashira ku giciro ushaka. Muriko mutaho ugashira ku giciro ushaka, niko biba bimeze. Hano ivyo fomi itanga intabire kashigomba yuko abantu badandaza ku biciro yabahaye, ivyo si vyo, bari gushingiza umunyagihugu. Mbabarire cyane ko mpaye ndatanga video nka zino, mpaye ndakanyaga ikinga. Hama ikindi naco benshi ntiboyirukira mu bintu bimwe. Ngomba ntange diri kuba gwizatunga wo mu gihugu, diri ishobora gutuma baronka ayasumba ayo bafise, kandi bidasaba n'imitahe minini irengeje. Mu Burundi turafise ingeso yuko umuntu nubwo aba yakoze agaproject miliyoni 30 ashaza guhenda abanyagihugu ku marezo sosiyo ngo yakoresheje umuriyaridi.
abo nibo batuma n'ibintu bica bitangura kongera kuzimba. Ino video mbere nge ndaza kwiburira na titre abo nibo bashobongera bagatuma ibintu bizimba. Wakoze ikintu ku miliyoni 100 ucuvuga ko wagikoze ku miliyaridi kugira uhotore abantu bato bato, urumva ubahotore ubagurishe ko ibintu bizimbye cyangwa ubahembera umwe. Turafise ikiyaga ca Tanganyika narigeze kuba ndakivugako. Ikiyaga ca Tanganyika irya nitunga dufise, irya nitunga dufise twebwe abarundi tubona yuko umenga nuko kirobamwo gusa. Ino munsi turabayeho mu Burundi, igihugu cyose cy'u Burundi, urumva igihugu cy'u Burundi ntikigira ubwato na bumwe bw'ingenzi. Nuko mu ntama ugenda ibuvira akoresha imodoka akarinda kuzunguruka, yari kuririra kuri poro nyene hajya nyene akaduga muri Kongo. Imagine abantu bangana kujya mu Burundi, abantu tungana kujya buri munsi, abagenda abinjira muri Uvira n'abagaruka barenze ku mupaka. Harabuze umurundi numwe w'ubwenge yokoresha ubwato bw'ingenzi avuga ati je ndakeneye ubwato bw'ingenzi buzokwama bukora Uvira Bujumbura, ubundi bukora Bujumbura Rumonge, hariya za Gitaza, ahantu ushobora guhagarara kuri King Star hageze saa moya utararonka imodoka utabukiyironka ukacurara hajya mu Kanyosha, kandi ari ahantu byari byoroshe kugenda. Muri ko muntege harabuze umugwiza atungaye ukora ubwato bukora Bujumbura Gitaza Rumonge Magara biriya bice, kandi je ndibaza uko batabuze, ahubwo nizanziko zuko usanga uwo ari wo wese agomba kubyishirako. Zanziko zuko usanga uwo ari wo wese agiye kudepoza ikibazo nk'ico cy'iterambere ku banyagihugu, basanga bare ko ari inshobokable kandi ari ibintu bishoboka. Muri ko mutaho abarundi rero mu Burundi ntidukenye amahera, dukenye imitwe. Murumva dukenye imitwe. Cyari cyo kintu nari nkeneye kuvuga uno munsi. Murabizi yuko BDI Info we never disappoint. Tuzokwama tuyaga ku bintu bifise akamaro bishobora kugirira akamaro umunyagihugu w'umurundi hari mu Burundi n'uri hanze. Nuko reka ndagushimira cyane wewe unkwirikiranye kuva ku ntango gushika ku mpera. Ndabona n'akavura kariko kagwa, akavura karatanguye kugwa. Reka nongenda gusabe nimba wowe uri mushasha ukora subscribe kuri no channel, biragufasha cyane kuko nari nabivuze kuronka notifications nyinshi zivuye kuri ono rubuga rwacu rwa BDI Info. I love you so much aho muri hose, ndabakunda, mugira ibihe byiza. Abari nyuma y'igihugu murondere muronka, n'abari mu Burundi mubeho neza. Ndabipfurije ubuzima bwiza, amagara meza, Imana ibandanye ibana namwe mu byo murimo byose, mukore umwunguka, murondere muronka. Murakoze cyane. Bye.